natwe turashaka kuvuga ibyo yakoze, turashaka kwibuka ibyo bintu, turashaka kwibutsa ibyo bintu ubudahumeka, kandi turashaka misi yose kuraba uburyo bushasha mu ijambo kugira ngo tubone ibintu byose yakoze igihe yari hano ku isi. Ntidushaka kandi kwibagira kwihweza ibyo byose no kwibuka ibyo yakoze mu misi yacu hamwe n'ibyo agikora, kuko turabizi yuko atahindutse, yagumye ari wa wundi. Abantu barashobora guhinduka, amahanga agahinduka, abarongozi b'ino si bagahindura ivyiyumviro vyabo n'imigambi yabo, ntibashobora kugumya amasezerano yabo, ariko umwami wewe agumya amasezerano yewe, agumya ibyo yasezeranije, kandi turashobora kubyizigira, turashobora kubigiramwo ukudakekeranya na guke yuko ibyo yasezeranije azobisohoza. Ubwo rero turanezerwa kandi tukaba abashima yuko tudakorana gusa kubwo gushishimugwa byiyumvo gusa, ariko kugira ngo twumvirize ijambo ryiwe, tumuhimbaze, duhimbaze izina ryiwe. Kumbure dutegerezwa guhita dusoma ijambo ryiwe igihe yagendagendera hano kwese nk'uko byari bimeze muri kino gihe, kandi nicyo kintu ciza. Ndibaza ko igihe dushobora gusoma ku bijanye nawe, tukavuga ku bijanye nawe, nivyo n'igihe dushobora kumuririmba, nivyo Umunyezaburi yaravuze ngo shaka kuririmba Yesu wanje, nivyo natwe dushaka kubikora, ntidushaka kubyibagira, ariko ibintu byose bituma izina ryiwe rihabwa icubahiro dushaka kubikora. Imbere ko dusenga, nashaka kumbure gusoma ijambo byavuzwe muri iyo minsi igihe umwami yagendera hano ku isi, muri Mariko igice ca 6 dore ku mirongo itangura, muri Mariko wa 6 umurongo wa mbere, avayo aja mu ntara y'iwabo ngo Nazareti, abigishwa biwe baramukurikira. Umurongo wa 2, isabato ishitse aca yigishiriza mu isinagogi, benshi bamwumvise baratangara bati, ibyo byose uyu yabikuye hehe, kandi n'ubwenge ki yahawe, nivyo bitangaza bingaho bikogwa n'amaboko yiwe nibiki? Mbega si wa mubaji mwene Mariya mwene nyina wa Yakobo na Yose na Yuda na Simoni, bashiki biwe nabo ntibari hano iwacu? Ivyiwe birabatsitaza ngo bazimirira muri ivyo. Yesu arababwira ati, umuvugishwa n'Imana ntabura icubahiro atari mu ntara y'iwabo no mu muryango w'iwabo no mu nzu y'iwabo. Umurongo wa 5, maze ntiyashobora gukorerayo y'igitangaza na kimwe atari abagwaye bake yarambitse kw'ibiganza arabakiza. Atangazwa no kutizera kwabo. Ngibi igihe tuvyumviriye ko tukavyibaza ko, kuri jewe iri jambo ryabaye irihambaye. Nivyo uwarafise ukwizera yashobora kubona ubwiza bw'Imana, utarafise ukwizera yaraba ibintu akabiraba mu buryo bw'isi, akaraba ibintu mu buryo bw'isi, akaraba bene se, araba bene nyina, araba Yosefu, araba Mariya,
hanyuma nta kintu na kimwe ciza babona, nta kintu na kimwe ciza babona. Murazi bazimiye ku bijanye n'ivyo, nubwo bari babonye yuko ubwenge nk'ubwo bwari kuri we canke bwari kumwe nawe, nubwo yari yakoze ibintu bihambaye by'ubushobozi, barazimiye ku bijanye nawe nk'uko nyene vyanditswe hano. Nguko uko bimeze. Mbega murabibona, umwami yabonye ko badashobora kwizera, ko batizeye, hanyuma aravuga ku murongo wa 4 ngo umuvugishwa n'Imana, umuhanuzi, ngo asuzugurwa gusa mu gihugu, mu ntara avukamwo, ngo aho abantu bose baba bamuzi. Iyo dusomye rero ibyo Mwene Data Ewald yavuze ku bijanye nawe ubwiwe, iyo dusoma ibyo byose turashaka kwibaza yuko nta bihamba yashaka gukora hariya, yakora ibintu gusa aho bashobora kumwizera, aho batamwizera nta kintu kimwe yashobora gukora. Kandi nashaka kuvuga bene data n'abashiki banje bakondwa, ni nako bimeze gushika mu mesi yacu, gushika no mu gihe cacu. Nivyo nta hantu na hamwe umuntu w'Imana asuzugurwa nk'uko bigenda mu gisagara avukamo, ahantu ava, mu bantu asanzwe akorana nabo, mu bantu bazinanye. Murabizi igihe umvamahanga ashitse, umuntu atakana kimwe yiziye, umuntu atakana kimwe abona, uwo arashobora kuvuga amajambo make, hanyuma umuhanuzi ashobora kuvuga amajambo make, hakaba ukwizera kubyuka, hakaba kwizera kukaza, icizere, ibintu bikumvikana neza mu matwi y'abantu. Agashobora kuvuga, hanyuma bakavuga ngo mbega ese n'uwo muntu ahambaye ingene afise ubwenge. Murabizi mu by'ukuri nuko bimera, ariko murazi ico sico nyamukuru, ahubwo dutegerezwa kuraba, tukaraba ku byo Imana yakoze, impamvu uyo yarungitswe. Dutegereza kubona ibyo bintu mu buryo bw'imwemu, kandi ibyo bigoma ari by'ukuri gushika no mu misi yacu. Ntidushobora kuraba ibintu mu buryo bw'isi, ariko dutegereza kuraba ibintu kuvyo ibyo Imana yakoze. Bene data n'abashiki banje, iri jambo turabizi ko Mwene Data Ewald yakunze kubivuga ko cyane, urashaka kuvuga ko ibintu byinshi, ariko uko mwe mu yera abituruhishurira twese, dushobore kubyumvira ko, hanyuma dushobore kwishira imbere y'amaso irindi rimwe ingene umwami yiyumva igihe ata bintu yashobora gukora bihambaye mu muryango wiwe, mu bo bari baziranye bo hafi, mu gisagara yaravamwo. Ariko nubwo biri uko, bategereza kubona ko hari ikintu kiri muri we, bakabona ko hari ikintu afise, ariko ntibavyemere. Ariko tugashimira Imana yuko yaduhaye ubuntu bwayo. Bene data n'abashiki banje, ntitukarabane bamwe ku bandi, ntitukarabane mu bintu bya misi yose byacu, ariko reka turabe iby'Imana yakoze muri twebwe. Kumbure iyindi mirongo imbere ko dusenga, umurongo wa 6 agace ka 2, agendagenda mu mihana yahakikije yigisha. Umurongo w'indwi, ahamagara bamwe 12, atangura kubatuma babiri, abaha ububasha ku mpwemu zihumanye, ababuza ngo ntihagire ico bajana ku nzira, atari inkoni gusa, nta mpamba, nta saho, nta mahera mu mifuko yabo. Ariko nubwo biri uko, ngo batuza kwambara inkweto, ariko ntibatware amapfundo 2. Umurongo w'10, kandi arababwira ati, aha yamabwiriza ngo ati, inzu yose muzokwinjiramwo abe ariyo mugumamwo kugeza aho muzovira aho ahantu hose aho bazokwanka kubakira, ntibabumve
mukivayo muze mukunkumure umukungugu wo mu birenge vyabo kibe ikimenyetso kibabera icabona. Umurongo wa 12 baragenda bigisha ko abantu bakwiye kwihana. Umurongo wa 13 basenda abadayimoni benshi, basiga amavuta abagwaye benshi barakira. Iri ni jambo ryiza cyane, ibi biratunezereza kandi turashimira cyane Imana nk'uko twamaze kubivuga, nk'uko twabivuze ku ntango yuko twavuga ku ijambo ryayo. Ariko si ibyo gusa, ariko nuko nayo idusigurira ijambo ryayo, tugahezagirwa n'ijambo ryayo, kandi ijambo ryayo rikatuvugisha, rikaba rihambaye kuri twebwe. Tugashobora kuvuga ngo rero ijambo ryawe niryo tara rimurikira ibirenge byanje, kandi waduhezagije n'ijambo ryawe. Rero ijuru n'isi bizorangira, ariko ijambo ryiwe ryo rigumaho mu bihe byose bihoraho. Ubu rero turashaka kumuhimbaza no kumusenga kubwo ijambo ryiwe ryera kandi ry'igiciro. Turahagurukira ibyo. Seigneur, nous te remercions en ce moment de grâce. Mwami, turagushimira kubwo kino gihe cy'ubuntu. Turagushimira Mwami yuko dushobora kwegera tukagusenga. Turagushimira kubw'ijambo ryawe Mwami, iryo ryamaze kutuvugisha. Mwami, turabona biciye ku ijambo ryawe ingene wasuzuguwe, ugashibugwa, ugasuzugurika. Mwami, niwizewe nubwo wari wakoze ibiraho, nubwo wari wakoze nk'ibiraho. Mwami, ariko utugira ubuntu kugira ngo twebwe ntitubigwanye, ariko dushobore kwizera Mwami. Mwami, tukugirire icizere mu masaha agoye cyane y'ubuzima bwacu, kandi ntitusunike, ntitwajugunye icizere cyacu, ntidutume ukwizera kwacu gucika intege, ariko tubigire nk'uko Aburahamu yarabifise. Mana yizigirwa, ubiduhe kubwo buntu. Ubandanye kutuvugisha Mwami kuno mugoroba naho Mwami, koresha bene data. Mwami, koresha ushaka. Turagusenga hagati muri twebwe. Haleluya, duhimbaza izina ryawe ryera rirengeye amazina yose. Mwami, uhabwe icubahiro kandi usengwe. Haleluya, umwagazi w'intama ahabwe icubahiro. Turashaka guhimbaza izina ryawe, tugushire hejuru, tutazire izina ryawe ryo byiza. Mwami, natwe turashaka kuvuga ibyawe, tugushingira intahe. Haleluya, kandi tuzonashingira intahe abantu ibyo wakoze gushika mu minsi yacu. Uduhezagire, udukoreshe Mwami, umuntu wese ushobora kumukoresha. Mukiza, ubikore mu wese muri twebwe. Niyo cifuzo cacu kandi iryo sengesho ryacu. Kore ngo kugira ngo ntihagire umuntu umwe asohoka muri kino cyumba kuno mugoroba adahezagiwe. Mana, ariko uhezagira ubwoko bwawe, harimo n'abo bose badashobora kuba hano kuno mugoroba. Ubahezagire kubw'izina ryawe, iryo sengesho ryanje. Haleluya, amen. Amen. Turicara. Umwami ashimwe kandi ahimbazwe. Negeranye imbere ibitwenge. Mwene Data Rusi yavuze ibintu bibiri. Ndizigira ko mwese mwabitahuye, nawe ubwiwe yabibonye. Ari umuntu yosoka, Mwene Data Rusi yasenga avuga ngo ntagire umuntu asohoka ngaha adahezagiwe, ariko ntagire umuntu asohoka ngaha adahezagiwe. Nibyo yavuga. Murazi imvugo nkunda gukoresha kenshi, umuntu agororotse mu mutima wiwe atahura ibintu byose neza. Ntiyumviriza gusa ibishobora kumvikana gusa mu buryo bw'amajwi, ariko akurikiranisha umutima wiwe, hanyuma abo akanatahura neza ibirenge byavuzwe. Amen. Nibyo nuko bimeze. Rero igihe yavuga ngo bene data bazobandanya gukora, niteze yuko yoba yihenze, yibwira ko bene data n'abandi bose bazoza. Niyo gituma natwenze turashimira cyane Imana ivuye ku mutima, kuko
hano ku isi nta kintu kimwe kiba kiribaye ubwa mbere. Handitse mu musigozi ngo ibintu byose byari bihari, byari bihari, ibintu byose byari bihari, ngo ibihari byari bihari kandi ngo bizoza. Mu musigozi wa mbere 9 Imana ihamagarira kubaho ibintu byazimanganye. Mwebwe abazi Bibiliya murabizi yuko ari ahantu byanditse ngo na bene se ntibamwizera. Ninde azomurongo wa Bibiliya? Ndabibire ibiganza byanyu mwese nta nkeka mwese sinabonye ibiganza byose, ariko nindaza kwibona byehuse. Sifise umwanya wo kurondera uyu munsi, ni kwiga mu buryo bwa Bibiliya. Ntidukeneye kwihuta muturondera, ariko turaza kunezerwa ibyo nitwabibona inyuma yo kwihweza nk'uko umwami niyadufasha. Turashaka kuvuga mu ncamake mu byo tuza kuvuga. Ebesegura ngo nta kintu na kimwe mfise cyo kuvuga kuno mugoroba. Banyibukije gusa ijambo iryo umwami yabwiye Pawulo. Yabizanye mu ntahe yiwe mu gice cya 22 cy'ibyakozwe n'intumwa ku murongo wa 18. Ibyakozwe n'intumwa 22 umurongo wa 18. Hano haravugwa ngo ndamubona Yesu, ngo mbona Yesu, ndamubona ambwira ati tebuka uve i Yerusalemu vuba, kuko batazokwemera ibyo ushingira intahe. Nanje ndamwishura nti mwami, nabo ubwabo barazi yuko nacira abakwizeye mu ibohero nkabatonagurira mu masinagogi yose. Umurongo wa 20. Kandi hamwe amaraso y'uwagushingira intahe Stefano yava, nanje niho nari mpagaze mbishimye, nsanze impuzu z'abamwica. Ariko aranyishura. Umurongo wa 21. Ati genda kuko nzogutuma kure ku banyamahanga. Paulo ntiyari umuntu w'intamenyekana muri Yerusalemu. Yarazwe, yabwiye umwami aramubwira ati ni mwico gisagara nyene ico aho ubuzima nyamukuru bwa kidini bwari buri, niyo yavugiye aho. Aravuga ngo niyo ubutumwa bwiza bwabwira. Iyo tuvyumviye twebwe nk'abantu turashobora kwibaza ikibazo gikurikira: mbega Imana ntarishoboye kurongora imitima y'abo bantu bose kugira ngo ku buryo bw'uko ntibikome kugakiriza bibwira ngo ibintu bimeze uko? Kandi nimba uyu Sawuli uwo twese tuzi, nimba yarabaye mu guhindukira nk'ukuri aho umwami akamwishurira, ego natwe nta kindi twokora kiretse kwizera. Umwami ubwiwe aramwiyereka, arambwira ati tebuka uve muri kino gisagara. Mbere aranamubwira ngo vuba wihuse, kuko hano ntibazokwemera gushinga intahe kwawe kuri jewe. Rimwe na rimwe turibaza impamvu ibintu biba mu buryo nk'uburaho hanyuma ibindi bikaba mu bundi buryo. Ndabisubiramwo, Imana yari ishoboye kugurira Paulo imiryango ikomeye yo muri Yerusalemu kugira ngo ibihumbi n'ibihumbi bize kwizera. Ariko rabibanga, ibihumbi byari byaje kwizera. rimwe haje 3,000 nimba ntihenze, ahandi naho haravugwa 5,000. Mbega nibyo ariko atari biciye mu bukozi bwa Paulo, mu bwami bw'Imana. Mbere biciye no ku bakozi b'Imana bakomeye, ibintu ntibigenda nk'uko babyipfuza. Imana yari ifise iyindi nzira ishaka gucishamo Paulo. Nubwo yavuze ngo mwami, ngo urazi
ngo mwese murabizi ko igihe Stefano yategwa amabuye nari nigaho nari ndabinezerewe ndabyatura mu buryo bwugurutse nari ncunze impunzu n'ibindi igihe ariko aricwa yashaka n'inkomezi ziwe zose uko bigaragara bwa muntu yabona ko ariyo mahigwe yabona ko hari ibihumbi byindi byongera ko ibyo byari kuba ari ibindi bihumbi byinshi byongera ko ariko inzira y'Imana mbega yareye ngo nzokurungika kure mu banyamahanga. Iyo dusomye mu nyuma mu gice cy'Abigalatiya haravugwa ngo Paulo na Petero bahanye ikiganza barabwirana ngo wowe uzokorera mu bayuda nanje mu banyamahanga. Ntibari bakwiye kwibatanya n'ikintu kimwe gusa, kwari ukwitwararika abizera no kwitwararika abakene babizera bo muri Yerusalemu. Ibintu ntibagenda nk'uko Paulo yabishaka ariko nk'uko umwami bishaka. Muri Yerusalemu Petero n'abandi benshi niho bari kandi ibintu byinshi byaraba. Hanyuma uwo mugabo yamurungika mu banyamahanga. Nje gutuma umwami yamubwiye ngo igishinga naye cawe muri kino gisagara kuri jewe ntibazocemera, genda fata inzira ugende. Niko avugwa hano ngo genda kuko nzogutuma kure ku banyamahanga. Ndizera yuko ni mu gice cya 28 ndibaza. Mbega turafite ibice 28 nibyo turabifise mbere nico gice cya nyuma cyo mu byakozwe n'intumwa. Niho tubisanga mu nzu imwe yari yakodesheje. Haravugwa hano ku murongo ibyakozwe 28 umurongo wa 30. Amara mu nzu yiwe yatangiye ikibuguro imyaka 2 yiramburiye yama yakira abaje kuvuga umurongo wa 31 ngo abamugendera bose yama abahanura mu by'ubwami bw'Imana akigisha iby'umwami Yesu Kristo ashize amanga gose atawumubuza. Ukuri kukozi bwakozwe atari uko Paulo abishaka ariko nkuko umwami yabishaka. Umukiza nawe yarabwiye Petero ubwa mbere arambwira ngo igihe wari ukiri muto wagenda ushaka, ngo igihe rero uzoba ukuze hari uyundi azokwambika umukandara kandi uzotegerezwa kuja aho udashaka kuja. Paulo yategereza kujana iyo nzira, bitari uko ijambo ryo mu byanditswe ntiyashobora gusoza. Irivuga ko abanyamahanga nabo bategerezwa gushigwa mu mugambi w'agakiza w'Imana yacu nk'abaraganwa n'abandi n'ubuntu bw'Imana. Iyo twimvira ku mwami wacu hanyuma tugasoma ku murongo wa 6 muri Mariko 6 ahavugwa ngo yatangajwe no kutizera kwabo. Hari uwundi murongo yatangarijwe no kwizera kwabo. Ndibaza yuko byari bijanye n'abantu 4 bamanuye ikimuga bakimanura hejuru y'igisenge bakamusha ku birenge byiwe, ariko hano muri Mariko 6 yatangajwe no kutizera kwabo. Hari ahantu hamwe nasomye uyu munsi yuko igihe yatangura kuvuga urubanza, nibaza ko ari mu bisagara bya Betsida, mu bisagara aho ibintu byinshi bihambaye bikomakomeye byari byabaye. Ni yatanguye aho niho yatanguye kuvugira urubanza. Ntiyavuze urubanza mu bisagara ahantu hatari kimwe cyabaye, yavugiye urubanza ahantu ibintu bihambaye bikomeye byabereye. Hanyuma ubu rero turavye hano yuko abantu bashinga intahe ku ruhande rumwe yuko ibintu bihambaye byakoze, ibintu bikomeye byabaye bikozwe nawe, abagwaye ibimuga byarakize, hanyuma bakamutsitarako. Aho nta nkeka ndi muri abo bakunda kugaruka gato ku byo bene data bamaze kuvuga imbere yanje. Ntidushobora kuvyikawusha. Umwami hano mubiwe twovuga yuko
bari bazi neza ibiriko biraba, kuko nta muntu umwe yari yabonye ngo yumve abe mu bintu nk'uko bo bari babibayemo. Ariko nk'uko nyine byamaze kuvugwa, bararavye nyine nk'abantu, hanyuma baravuga ngo mbega si wa mubaji umwana wa Mariya. Ego nyine bashize hano ku ruhande Yosefu, hanyuma byose bishira kuri Mariya, hanyuma aho rero kuri bo ibintu byose bimaze kuba byugaye. Hanyuma akaza abana Yakobo, Yoze na Yuda, canke amazina yariyo yose. Umwe yitwa Yose, hanyuma kuri bamwe n'undi yitwa Yuda, n'undi yitwa Simoni. Ngo mbega bashiki biwe nabo ntibari hano iwacu. Ubwo rero turibuka amajambo y'umwami aho yavuga ngo ni bashiki banje ninde, bene mama ninde. Hanyuma arasemerera, arandukira abariko baramwumva, aravuga ngo abo bose bakora kugomba kwa data, abo nibo bene data, nibo bashiki banje. Matayo 12:50. Ariko bwabo bo bariyumvira, hanyuma nawe yiyumvira mu buryo bw'Imana, bo biyumvira nk'abantu. Hari uwo murongo wacuza muri jewe, mumbabarire nimba mvuze ibikurikira, ariko mu mvugo havugwa ngo abakora kugomba kw'Imana, abo nibo bene data, nibo bashiki banje. Hari umugore umwe yariko arasemerera akavugira mu bantu ngo harahiriwe amabere yakonkeje. Hanyuma aho nibwiye ati mana yanje, ico kintu nta muntu n'umwe ari uwahezagiwe atari Imana gusa, umugisha uri muri Yesu Kristo gusa. Hanyuma nibwiye ubwanje ati mu buryo bumwe abantu bacu urubanza mu buryo nyine nk'abantu. Hanyuma murabizi, iyo banobonye iryo jambo ubu nyene, ubwa mbere byari bishoboka, ubu ntibigishoboka. Ni muri Luka 11 haravugwa hano, muri Luka 11 umurongo wa 27 ngo akivuga ibyo, umugore wo mw'ishengero ashira hejuru aramubwira ati hahigwa inda yakubyaye n'amabere yakonkeje. Umurongo wa 28 nawe aramwishura ati cane hahigwa, ngo ahubwo hahigwa abumva ijambo ry'Imana bakaribungabunga. Mumbabarire, natse kuvuga yuko byari bimeze nk'uko, munyihanganire, yari intango ya Katolika. Raba umugore asemera hagati y'abantu ngo ashaka kugirwa umuhigwe uriya mugore Mariya, nk'uko twakunze kubyumva inshuro nyinshi bivugwa mu kanwa ka Mwene Data Branham. Uriya Mariya we yari igikoresho, cyari igikoresho, hari ahantu gusa, bwari uburyo gusa, hari ahantu cyangwa uburyo gusa ubwo Imana yinjira mu isi. Hanyuma umwami yaramuhagaritse, aramwishyura umurongo wa 22, ahubwo ngo hahigwa abumva ijambo ry'Imana bakaribungabunga. Si amabere, sinda yakubyaye cyangwa amabere yamwonkeje, ariko ibyo Imana akoze muri twebwe kubw'ijambo ryayo, aho niho umugisha uri. Aho rero twoshobora gufata imirongo myinshi isa nk'uko, ariko aha nyene abantu baravye ibigaragara nyuma gusa, bibagira ivyabaye, hanyuma barazimira ku bijanye n'uyo. Baravuga ngo bene nyina na bashiki biwe ntibari hano, Mariya n'ibindi, kandi hamwe n'ivyo bahagarariye aho. Hanyuma haravugwa ku murongo wa 5 muri Mariko 6 ngo ntiyagikora ibindi bitangaza atari abagwayi bamwe, yarambetse kw'ibiganza akabakiza. N'umurongo wa 5, ibire ntibisanzwe kubona yuko umwami wacu bwiwe ibyiwe byavana no kwizera ko bariko baramwumviriza. Mbega twemeze gute twebwe abagorwa, abateye ikigongwe imbere yawe muri twebwe? Nta kintu dufite cyo kuvuga. Mbega ku Mwene Data byabimeze gute? Mbega ni kangahe twakoze kwivuga? Umumarayika w'umwami yaramubwiye ngo niwashikira aho abantu bakwizera, nta kintu kimwe kizozibira isengesho ryawe. Naho bari abantu batashobora kwizera, abantu baraza bavuye mu isi yose, kandi abantu biwe bwite ntibashobora kwizera. Ukwizera ni ibintu by'Imana, nko kimwe birahabwa umuntu canke ntabihawe. Harahiriwe uwo muntu afise uko kwizera, yaho uko kwizera, kandi iyo kwizera gutanzwe n'Imana, aho rero umuntu ntazimira. Umuntu yizeye Yesu Kristo, amwizeye by'ukuri, akamwizeresha umutima we wose, ntashobora kuzimira.
ntashobora kuzimira, hazimira gusa uwo arabye iby'inyuma akagira ibinezaneza gusa, akabwira abandi igihe bavuga ibintu bihambaye biba ingwara, gukira kw'ingwara bihambaye abantu benshi baje gukorana. Ariko igihe bijanye no kubona ikintu nyamukuru aho iyo mpano yava, ibyo bitangaza byo gukira ingwara byava, ibyo bimenyetso n'ibitangaza, ibyo bintu byose biraba. Ariko nuko bimeze nk'uko bakavuga ngo yavutse ngo bitaciye mu mategeko, ngo nutahura ibintu, hanyuma bakazimira. Ariko Imana ishimwe yuko bose barazimiye, bose ntibazimiye kandi bose ntibazimira. Hariho abantu bagize umwimenyerezo n'Imana mu bwina bw'imitima yabo. Kandi avuga irindi rimwe bavuga ngo umuntu adahindukiriye Imana ngo afatwe na Kristo, ibintu byose umuntu yahindukiriye Imana agafatwa na Kristo, ibintu byose bimumera neza, bimugendera neza, ibintu byose bimwegereza Imana. Nazo birabana amaso nk'ay'abantu, azomiriza amaso yugurure umutima biciye kuri mwemu, azoeshurirwa kuri buri kintu cyose ibyo ari byo. Hanyuma umuhanuzi, umwami wacu akavuga ngo umuhanuzi wavugishwa n'Imana asuzugurizwa gusa mu gisagara avukamwo, mu muryango w'iwabo ahava gusa. Kandi ibyo niko bimeze, niko byaba bimeze. Mbega twovuga iki twebwe abatazopfa barabaye n'abahanuzi? Rimwe rimwe biragoye, murabizi. Abantu baravuga ngo iyaba Imana yari kumwe nawe, ngo nta kintu na kimwe ngo cogwa ku nzira yawe kikuzibira n'ibindi n'ibindi. Mu biseze ntankekane mu butumwa Mwene Data yoba yaravuze, yabwiye Mwene Data wo muri Afurika y'Epfo, karavuga ngo ku munsi w'urubanza amaraso y'ubugingo bwari kuza kwizera biciye ku bukozi bwanje muzobibazwa, kuko mwabujije yuko ngaruka hiyo. Umugabo, umuntu ategeza kwibaza ibyo bintu. Imana yari yaramweretse ko azosubirayo, yuko hari ibintu by'ubushobozi byari bigiye kuzoba. Ariko hariho umuntu umwe yari yicaye mu butware, yari yabwiye iyo ambasade userukira, aravuga ngo uwo mugabo ntategereza kugaruka, ntategereza gusubira kuba. Hanyuma ibyo rero bituma uwo muntu w'Imana ahambaye nk'uko biba arazirwa koza. Mbega twebwe nitwuba turi ngaho twese tuvuga ngo mbega Imana ngo ntiyari gushobora kwinjiza uwo mugabo uko bukeye uko ishaka hano kw'iyo si? Mbega Imana ntiyari gukora ku buryo bw'uko inzira zuguruka, abantu bo mu butware bagatahura yuko bataza gutahura ko ari impano, kandi uko nyine bakugura inzira kugira ngo Mwene Data aze. Hanyuma uwo muntu w'Imana turizera, ndizera mu buryo bukomeye yuko Mwene Data yari umuntu w'Imana akomeye, yoba yarabaye hano ku isi, kandi yuko yahawe ubukozi bw'igitangaza bw'indengakamere gusumba uwundi muntu wese. Kandi ndabyumvira uko nyine Nowa yarazi ibyo umwami yamubwiye, kandi uko niko yitahiye mu rugo kandi yinjira mu bwiza. Aburahamu yarazi ibyo Imana yamubwiye, hanyuma arisinzirira yiryamira mu mahoro. Turabizi muri kino gihe ibintu byose Imana yavuze guhera ku ntango gushika ku iherezo, ibyo yabwiye abahanuzi bose biciye ku bahanuzi bose n'intumwa zose, ibyo yavuze biciye kuri bo. Igikorwa cyose c'Imana gishizwe imbere yacu neza, mu ndunduro yacu, imbere yacu. Si ibyo gusa, amajambo yose abahanuzi batatahuye mu gihe ico bavugiramwo, narabivuze mu ncamake mu kete kazunguruka kagiye guseruka. Abahanuzi ntibamenya ibyo bavuga cyangwa ibyo bategeza kuvuga, ntibabyumvirako. Atari uko bari kuvuga
ni nako bimeze iyo ubuhanuzi nyabwo butanzwe n'Imana. Umuntu niba ategereza kubyumvira ngo yiyumvire ibyo agomba kuvuga, aho rero mubyibagira ibyo bintu. Ikintu ngicyo kiba kivuye mu kugomba k'umuntu. Ubuhanuzi si ibyumviro by'umuntu, ni uguhumekerwa nyakuri kwa Mwene Yera, kandi nibyo gusa niho washobora kuba umugisha wuzuye w'Imana. Ariko turabona ko umwami Yesu, kuko twese twabyumvise, kuko twese twabisomye mu ntangamarara, nta kintu na kimwe yashoboye gukora mu ntara y'iwabo. Abantu bazimiye bamutsitayeko. Murabizi igihe Mwene Data yabaje umunsi umwe, arabaza ngo ni bangahe bari hano bavuye hanze. Hanyuma ubwo nyine aravuga ngo nyimba ndiko ndaraba neza, mbona neza ngo ni 98% y'abantu bavuye hanze. Hanyuma arabaza ngo abantu baba i Jeffersonville bari hehe? Iyo Jeffersonville hariho umuvugabutumwakazi yarazwi cyane, akwega cyane abantu. Naragize igitabo kimwe mu bitabo byiwe mu myaka iheruka, yari yakuye ubwenge bwiwe mu masoko yose ashoboka. Ego hari ibintu bimwe yari yaragaragaje, ariko umuntu w'Imana nk'uyo, hanyuma kandi twabibonye kuri mwami wacu, twabibonye no kuri Paulo. Umwami aramubwira ngo genda, va hano ugende, ntibazemera igishinga nawe cyawe ku bijyanye nanje. Umwami ategerezwa guca inzira yiwe, kuko nta kintu na kimwe yoshobora gukora ngaho. Mwene Data Branham, nk'uko twamaze kubivuga, uwo muntu w'Imana akomeye nk'uko, ariko nubwo bimeze nk'uko, bikavana n'uko ukwizera kwa mu mitima y'abantu. Ubu rero reka tuze ku kibazo gitumbereye. Mbega mwiyumvira yuko bigishoboka yuko Imana irema muri twebwe ukwizera nyakuri? Ntitugire ibyizigiro gusa, ariko tukagira ibirengeye ibyizigiro. Ibyizigiro ni ikintu dushobora kugira uyu munsi, ejo ntitukigire. Nshaka kuvuga, mbega muremezwa imbere y'Imana yuko dushobora kuyibwira mu masengesho, kandi yuko tutaratakaza icyizere cyacu kuri yo, kandi ko kumbure dutegerezwa gutandukanya ibintu by'Imana mu muntu umwe wese muri twebwe, umwe wese ku giti ciwe. Murabizi, si gusa abantu bahagarara imbere, ariko nk'uriya muntu, uriya yarahejeje kugira ikibi gikomeye, gukora ikintu kibi gikomeye, hanyuma bikabonwa bikumvikana, hanyuma umuntu umwe akadodora ku muryango, hanyuma uwo mugabo nyene yarahejeje kumanyagura ibintu byose, arakira Mwene Data, aravuga ngo haleluya haleluya, ngo ndarezerewe ko kuri hano. Uko bigaragara, kubera yuko yari umugabo, yari umunyakuri, aramubwira ngo urashobora kugumanya iyo haleluya yawe, egeranya ibyo je kumenyagura. Ibyo birabaho koko. Si bene data gusa baza hano imbere, abo tugira icyo twagiriza gusa, ariko ni umwe wese muri twebwe. Turi abantu, kandi tuzoguma turi abantu gushika aho tuzova mu byo kwizera, tukagira mu byo tukabona ibyo twizeye. Ariko ibyo kubona ni ibintu by'Imana, nibijanye nanje nawe nk'umuntu nk'umuntu, ariko bijanye n'igikorwa c'Imana, umubiri wa Kristo, umukuku wacunguwe n'amaraso, bijanye no kuraheraherezwa c'igikorwa c'Imana. Ibyo tuzobona, ndacabyizera no muri kino gihe. Turashobora irindi rimwe kwitega yuko Imana yishura, mbega turashobora kubikora? Mbega turashobora kwitega yuko ihezagira n'ubu irindi rimwe? Mbega murafise ukwizera kubw'ibyo? Rimwe na rimwe iyo turi hano mu masengesho ntituba tuzi neza, ariko kumbure ntidufise amahigwe yo kwivuga mu bwo buryo. Murabizi, twebwe abavuga ubutumwa, twebwe abatangaza ijambo, dutegerezwa kubikora,
kandi twe turi abantu gusa. Hanyuma igihe atamajwi yumvikana ava mu bantu, hanyuma ijambo ubutumwa niba bukizana ukwizera, amasengesho ntaba akiduga ku Mana mu buryo bwihuse. Hari igihe dushobora twibaza yuko amapine uko arane yose yatobotse, hanyuma tuba dushaka kuva mu uwo muduga kugira ngo turabe ibyabaye. Suko turindira abantu ko badusunika ngo bagire icyo tubwira. Ntimutuvuge mu masengesho yanyu, ariko mushimire Imana basi niba mwibaza ko ari izigirwa mu majambo yayo, kuko tuzi ko tutavugiye mu busa, ariko ibi tuzi ko byakiriwe mu buryo buca nk'ubundi mu kwizera. Sinigeze niyumva mu bintu nk'ibi mu myaka iheruka, ariko ubu bisa nk'aho menga ibyacu bivana n'ibyo. Nico gituma ikibazo nico kumenya nimba mushobora kwizera yuko umwami azonyeganyiza irindi rimwe ijuru n'isi, ko azobikora irindi rimwe, yuko azokora ibyo yasezeranije kandi mbere akanakora ibirenga ibyo yakoze muri kahise. Kumbure byari bikwiye yuko ibintu bimwe bimwe bishika kugira ngo iryo jambo ryo mu byanditswe risohoze naryo. Abigishwa ntibatandukana na shebuja wabo. Umwigisha ntatandukanye na shebuja wiwe n'ibindi n'ibindi, ariko turashaka gushyira ibyizigiro byacu mu mwami. Mwiyumvire yuko ku mwami boba baje kuri we ku mwami, hanyuma bakavuga ngo umviriza we hano wigaragaza nk'uko kandi bene nyina bene so na bashiki bawe ntibakwizera, mbega ntibari hano n'abandi ntibari hano. Murazi ibyo byanditswe, ndabivuze rimwe, mbega byanditswe he? Bene nyina na bashiki be ntibamwizera. Mbega muba mwabibonye mashiki wanje, mbega wabibonye? Bivuge ni muri Yohana 7 nivyo umurongo wa 5, ndasoma n'umurongo wa 4. Yohana 7 umurongo wa 4 ngo kuko atawogira ico akorera mu misho nawe ngo arondere kumenyekana, kukora ivyo ni wiserure mu bese. Umurongo wa 5, kuko na bene nyina nabo batamwizera. Byari bigoye mbere n'umwami wacu, ntibyari bimeze neza. Kumbure bari kurabira inyuma, bakabirabira inyuma bakavuga ngo he bose bigumiriye muhira, uburendi hano je nyine bw'Igihugu c'Imana. Mbega abantu baza kuvuga iki? Ntigeze witwararika ibyo abantu bategereza kuvuga. Imana yari muri we, yari Imana yishuye mu muriro mu mubiri. Ntiyaciye urubanza mu buryo bw'abantu, ariko yabirabye mu buryo bw'Imana, hanyuma abandanya inzira yiwe. Aho bamwakiriye yaretse arakirwa, aho yanswe yaretse arankwa nyene. Nta muntu n'umwe yahata, yabandanya inzira yiwe. Hanyuma haca havugwa umurongo wa 6 ngo maze Yesu arabishura ati igihe canje ntikiragera, ngo ariko icanyu co cama kiriho. Nibyo, igihe canje ntikirashika. Hama hariho igihe, hama hariho ikibanza c'ikintu cose, hama hariho impamvu n'intumbero y'ikintu cose. Ariko Imana ibahezagire by'ukuri mu butunzi bw'ubuntu bwayo. Biroroshe guterana amaponji mu gihe kigoye, ariko mu ntambara amwe dufashwe n'Imana dushaka kubandanya intambara y'ukwizera. Kandi haravugwa ngo uzoshishikara gushika ku iherezo azokwambikwa igetsebo. Kandi umwami hano yaduhaye kwimbika cyane mu ijambo ryewe, kubwo buntu bwiwe, kubwo buntu bw'Imana. Gushika uyu munsi sinigeze ndeka ku munwa wanje ngo hace ko iryungane na rimwe ryo kugwanya umwene data cyo kugwanya uwo ari we wese. Byose ndabirekera Imana, ni umucamanza agororotse. Ntabona ibigaragara nyama gusa, abona n'ibiri imbere. Isengesho ryacu, isengesho ryanje nuko Imana yotanga ubuntu bwayo kuri abo bose ari ishamvu yewe, kandi ashobore kubarongora gushitsa aho bazoshikira intumbero. Ikintu kimwe kidakekeranywa ko nuko iyo turobanuye umubiri w'umwami tukawubona, iyo tugiriwe ubuntu imbere y'Imana, aho rero
twumva dukoranirizwa hamwe turi hamwe mu rukundo rw'Imana, aho ubwo bumenyi ubwo bufatanye bw'Imana budahari, hari ikintu kitaba kimeze neza, butegerezwa kuba buri ngaho, kandi bushoboka gusa biciye ku musaraba w'Igorogota. kandi ku musaraba hariho ukwiyoduza kuzuye, harimo agakiza kuzuye, aho nta kintu na kimwe twoshobora kugira icyo tuvuga ko byose biba byamaze gutererwa mu kiyaga cyo kwibagiranwa, ukwiyoduza n'Imana biciye ku maraso y'umwagazi ku musaraba Igorogota, kandi n'ubufatanye hamwe n'Imana buca ku musaraba, kandi no gufatanya bamwe ku bandi bicara ku musaraba. Abo bose bari munsi y'umusaraba bagira gufatanya n'Imana hamwe no gufatanya bamwe ku bandi, ugufatanya n'Imana, ubufatanye n'Imana, ubufatanye hamwe n'abandi. Umuntu ashize umusaraba hagati azobona ugwete ruturega rumanitseyo, abona amaraso yamenetse. Ariko nk'uko byavuzwe, duheza kureka umwami byose akabyitwararika, kuko nta muntu n'umwe ashobora gufasha uyundi, nta muntu n'umwe ashobora gushira gahunda mu byumviro byewe. Umuntu wese ategerezwa guhagarara imbere y'Imana nyine nk'uko ameze. Ariko turashaka gushifika ku kintu kimwe, tuzobana gukorera umwami hamwe ibintu byose biri muri twebwe gushika aho tuzova mu kwizera tukabona ibyo twizeye. Imana iduhezagire twese, nimukarabe iby'inyuma bigaragara inyuma, ariko murabe nk'uko umwami, nk'uko Mwene Data Paul, nk'uko Mwene Data Branham, nk'uko abakozi bose b'Imana bakurikiye inzira yabo, barafise igikorwa cyabo, abaza baraza, abagenda baragenda. Umwami nawe yari mu mero imeze nk'uko iteye ubwoba. Ndiyumvira yuko umutima wiwe wategerezwa gutabugwa igihe yategerezwa kuvuga ku iherezo, akabwira bariya bigishwa 12 murongo w'igishana cyo muri Yohana, abwira ngo abandi ngo mbega nawe murashaka kwigira. Ivyo byari biteye ubwoba inyuma y'igihe nk'ikiraho n'ibikorwa nk'ibiraho. Nimushobora mwese kubyumvamo ibintu nk'ibyo. Mbega umuntu kubure jewe ndashobora gutahura ico ikinyagihumbi ico byari bisiguye ku mwami wacu. Uwo yarakunda abantu mu buryo bwimbitse, akabakunda, akababarira, akabakiza, akababohora, hanyuma mu buryo bwihose ugasanga icuba kiragaragara, b'abantu bose nta numwe agihari. Hanyuma akabwira abigishwa biwe ati mbega mweho nimushaka kugenda, hacaza amajambo y'ubwiza ngo mbega twoja kuwuhe wundi uyuhe, we gusa ufise amajambo y'ubugingo. Yohana 6:38. Twoja hehe kuwundi gamwambi kugira twumvirize iki? Nta mahera, nta byabaye ibihambaye. Ndibaza yuko ku Mana yacu tutegerezwa kuza, yaduhamagaye ikaduhezagira, ikatuvugisha, kandi izongera kuduhezagira, kutuvugisha no kudukora no kura ubice kuri mwe wiwe. Amen.